leta y'u Burundi nirabe twama twavuze tuti ibintu byose bikogwe vyizwe bareka ko yuko umuntu ajyama mu gitondo ajyama mu ijoro akavyuka mu gitondo avuga ngo niyumvire ikintu tugishire mu ngiro. Abandi nabo ugasanga ariho bategetsi bamwe usanga bajejwe ibisata runaka, ils sont là pour remplacer le nombre manquant, ils ne sont pas là pour réagir ku bintu byose biba bihari barabe iki giteza gukorwa gute, ubuhinga buvuga iki, barahari. Bibaza yuko kuba umutegetsi l'administration c'est une machine automatique yitwara yonyene qui s'autocommande. Oya, umutegetsi uricara ahantu ivyo bahera ukonda kubera yuko bandanya wiyumvira ivyo ugiye gukorera bene gihugu. Nankeka ko muri benshi mukunda mukongera mugakurikirana ibiganiro bitunganywa n'ishiramwe ryanyu Renape Burundi, ariko bicisha kuri radio isanzwe yikukira Radio Réveil la Voix de la Justice. Muradukurikirana muri mu gihugu hagati hakujya imbibe zacu mu mpande zine z'isi. Turavuga ku bibazo bitandukanye vy'igihugu, haba mu vya politike, mu vy'ubutunzi, mu vy'umutekano ndetse no mu vy'umubano. Tutabishize inyuma igihe cyose bikenewe yuko tugico tubishikirije ko turagishikiriza kugira turabe yuko inzego ziba zibijejwe zishobora gufatira ku vyo tuba twashikirije hama zikagira ico zikoze, gutyo abene gihugu bagatunganirizwa aho bikenewe hose. Nuko rero uno munsi twashimye kugaruka ku kibazo c'amazi. Bamwe bavuga bati amazi n'ubuzima, kandi nivyo koko amazi n'ubuzima. Wowe uri ibindi vyose ariko ntubura amazi mu rugo. Amazi n'ubuzima, ariko rero kandi nubwo ari ubuzima muramaze iminsi mubona yuko amazi aho kuba ubuzima vyonyene yavuyemo n'urupfu kuko yashizemo kangaratete imiryango itari mike, cane cane mu gisara ca Bujumbura mu burere bumwe twavuga nko muri za Gatumba, kaja kuvuga muri za Kibenga, tukavuga ndetse wona gomba no ku misozi ihanamiye igisagara ca Bujumbura canke ku kiyaga Tanganyika, aho tumaze imisi tubona yuko imisozi maze imisi ishunguruka. Tubaza yuko abahinga bashaka kutubwira ico bishobora kuba bivako, ariko si ibintu bisanzwe muvye uruhombo inyubako z'igihugu canke z'abigenga zihasigara. Biragaragara neza yuko turi mu bihe bidasa. Abashobora kuba baryama bagasinzira bakibaza bati igihugu kiratekanye, muri rusangi hari ibintu bimwe biraba vyerekana neza yuko ubutunzi bw'igihugu bubangamiwe muri rusangi, ukubera yuko turavye imiryango irimwe irahaburira imitungo yayo, tukaraba inyubako za leta, inyubako z'igihugu zirimo zirahasigara. Twibaza yuko uwovuga yuko tutageramiwe nuwoba atitaho ivy'igihugu amenye ici igihugu kivuga, kuko uravye inyubako ukaraba amazu uburaro bw'abene igihugu burimo burahasigara, mu bisanzwe ni kibazo cyategezwa guhagurukirwa kigafata, ndetse bibaye ngombwa aho bishoboka yuko bagatabara kuko abene igihugu muri rusangi barageramiwe. Nuko rero twatuti ibiba vyarabaye, ariko kandi nubwo vyabaye harakwiye kugirwa igikogwa kugira turabe yuko twokinga mu bihe bizoza ibibazo bene ibi atera imiryango, ibibazo bene ibi vy'imisozi tubona imwiruruka tutazi kiyururukije. Tugerageza kubikinga au maximum possible kugira abene gihugu babeho batekanye baticura ngo ibi na biriya. Twageze kuyibona biba muri za Gatunguru aho abatari bake bahasize ubuzima. Tutavuga yuko nabo hari haje imyuzurira, ariko bahitanywe n'imvura zisegenya, wasanga zirimo inkukura atari mike ya Shombwe n'izobura. Tukibaza yuko ivyo vyose ari ibintu bitegezwa gukingwa, bakaraba cane ivyo abahinga bavuga. Birashobora gukingwa baravye ivyo abahinga bavuga, ivyo inyandiko z'ubuhinga zerekana, kugira bakingira bene igihugu, kuko bigaragara neza yuko
bamwe bamwe barashaka kuja nk'ibujumbura batazi ingene vyifashe, waza kugira gutya gatoya ukaza gusanga nk'umuntu aguye nk'ahantu ategeza amenya yuko hategwa n'amazi, we akagura yibaza ngo arose parcelle agira yubakemwo, muga haca imyaka 2 3 4 5 ukaza gusanga ibintu birahindutse, ugasanga n'uruhombo kuwahaguze ndetse no ku gihugu. Kuko mwibuke yuko iyo tuvuze igihugu ntabwo tuba tuvuze imisozi, tuba tuvuze abantu, kuko igihugu nikibaho kitagira abantu, kandi abantu nabo nyene ubwabo ntibubaho batagira igihugu, ni magiriranire. Nuko rero tuvuga tuti ibibazo bene ibi nk'ibimwe birashika muri za Kibenga, ibimwe birashika muri za Kajaga, Gatumba n'ahandi, cyane cyane bishikira imiryango. Twaza yuko iki ari kibazo cyategezwe kuba cyarakinzwe hakiri kare, kuko tumwe turabiraba bagiye kubaka hajya henshi muriho n'ahantu hari viabilize, bisigura yuko bahubatse bakurikije amategeko. Turibaza tuti none nimba bahubatse hakurikije amategeko, uwo muntu yabwiye abo bantu ngo bahubake yuko hizewe, yoba atazi kahise kaho hantu, yoba yari yaraciye mu nyandiko, mu byo abahinga basiguye banditse, araraba neza kahise kaho hantu kugira ashoboye gutwara amamashini ahatunganye, abwira abantu, abwira imiryango ngo nimwubake ngaha. Ibyo bibazo umuntu ashobora kwibaza, kubera ko ibintu birashika uno munsi twaza yuko vyaye kuba vyarakinzwe, iyo cyane cyane inzego za leta zikora akazi kazo uko vyari bitegekanijwe, kuko ntabwo bubatse mu ijoro, bubatse ku murango. Benshi ndetse n'impapuro z'amatongo barazihabwa, bakababwira bati n'amatongo yiwanyu nta kibazo. Ariko kandi nk'abantu bajejwe ivy'inyubako bateze kuba baraburiye bajya abantu, bakababwira bati dukurikije hinga batubarira ahantu hashoboka kubakwa, ahantu abantu bashobora kuza bakubaka bakaba. Ivyo rero mva rero tutumwe twabivuga uko twaza yuko ntabwo tubujije abantu kuba bafise hamatongo, ariko yariko ari n'amatongo yo gushaka kurimamwe imiceri mono yo kwigisagara ca Bujumbura ahanini yambo. Kuko tubona nko muri Renape Burundi, isagara ca Bujumbura ntabwo cyo gikwiye kuba hajya ahantu hari aho kurima, hari aho gushira buri mekanize, uburimyi bwo ku rwego rwo hejuru, apana kuja kuhamena amantu zenya ama block ciment, kuja kuhamena amabuye ngo bahubaka ibintu biza gutuma ahashi isinuka. Twaza yuko isagara baba bakwiye kubishira ahantu hatimbuka, ahantu ataco harima, akariho baza kumena bije vy'amakaro, amasima n'ibindi. Naye handi igisagara ca Bujumbura uko kiri aho bagisize, ntituza abagishinzeho ivyo barondeye vyari vyo, ariko buryo igisagara ca Bujumbura hajya ahantu n'uruhombo runini ku gihugu, ku buryo ari nka politike dukina. Igisagara ca Bujumbura mu bisanzwe ivyo bihari nitwova ngo twoca tubibomora, ariko mu bisanzwe nta gusubira kwagura ngo abantu biyagurire bavuga ngo barubaka, kiretse bafashe ingingo yo kubaka baja hejuru mu kirere. N'ahandi hoho ikiya gisagara bagishiza ahantu hari kuva umwimbo mwinshi ku gihugu, abantu bakagwanya inzara. Ariko rero kubera yuko no kuba ntitwibaza yuko naho bovuga bati tucimure ivyahubatswe ntibishobora kubomogwa ngo umuntu ashoboye kugica asubira kuhatera, muga twotera intege yuko batosubira kuza barapimira amatongo abantu hirya babandanya kwagwo, bamwe baragabanya isi ishobora kuzotunga abantu muri kazoza. Nkuko nyene mwamaze no kubibona kuri ano mafoto mwarabaca imbere, uko niko ibintu vyifashe mu gisagara ca Bujumbura, niko ibintu vyifashe. Twibaza yuko tumaze kubona bavuga yuko inama nshikiranganje izokorana, leta ikaraba icokorwa cihuta, harimo no kuba bo kwimura abantu basanzwe baba muri bya bice vyabangamiwe n'imyuzurira. Ntabwo ari ikintu kibi, ariko mu kurindira yuko bafata umwanya wo kuvyicarira, bigaho bazobashira ingene bizogenda. Ushaka gukura umuntu ahantu umutwara ahantu hatagira amazi, ngo umushira ahantu hatagira amatara, ibintu nk'ivyo. Bibaza yuko bateza kuraba hakiri kare icokorwa, uko bimaze kugaragara neza yuko hari abantu bari basanzwe bahaba ndetse banahakorera.
aho twavuga nk'abigisha, twavuga abaganga, ari abasanzwe bakorera imirimo itandukanye. Mu vyihutirwa leta yoraba abakozi ayo cyane cyane tureke abigenga, abakozi bayo bari basanzwe bakorera muri burya burere cyane cyane nk'abigisha bari basanzwe ko nk'abana leta yarakoze umugambi wo kwegereza amashure abene gihugu ndetse n'ubuvuzi kubyo rero muri burya burere bwatewe harimo amashuri ya leta, bisigura yuko hariho nabigisha bari basanzwe bahakorera, hari abaganga bari basanzwe bahakorera, ariko no munsi uri muraraba ukuntu biyunguruza bakoresheje amato mu tuire abakishobora kuhaba, abandi ushobora gusanga baratatanya mu gugasanga iyo bamijukiye bagiye kurondera uko bobaho, ugasanga kuyunguruza ni kibazo kuko murazi ibibazo bimaze igihe vy'igitoro. Dusaba leta yuko yoraba mu vyihutirwa cyane cyane umushikiranganje w'amagara y'abantu, umushikiranganje w'indero, kuko ari vyo yuko hanini yavyo bikorera muri kajya karere nubwo hatabuze ibindi bikorwa vya bihakorerwa vya leta. Bari basanzwe baba hajya muri burya burere bahaba, tuvuza bari basanzwe bahaba, bafise amazu, bafise amaparcelle, bari batewe n'amazi, yuko boraba bakabaha derogation spéciale, bakagira iki, bakahimuka genda aho bashobora kuba naho ba mu bisagara vya ruguru, ariko kandi ivyo bakabaha urupapuro kugira ntibaze bafatwe nk'abagize iki, nk'abataye akazi, ntibaze bafatwe nk'abataye akazi, imishahara yabo babandanye bayironka atankomanzi. Mu bisanzwe nk'abasanzwe ubwo burere baba badeseye, aba directeur, abantu zenya, aba DPE, twibaza yuko gikorwa bateza kuba baragishikirije umushikiranganje, bakaraba ikibazo c'abantu bari basanzwe baba muri burya burere, bakabagirira recensement, bakabamenya, hama bakabaha uburenganzira bwo gukinjura, kuko kubandanya wico biragenda gute kandi barimo barabona dans quelles conditions abantu hamwe barakoreramwo. Twaza yuko ari ibintu bitera uruhagarara mu buzima bw'abantu, ugenda kurondera kuja gupanga amazu yarazimvye iki niki. Twaza yuko bubaha options zose zishoboka, abashoye kuba bogenda kuba mu bisagara bindi vya ruguru bagashobora kuba baragenda mu kurindira yuko leta ifata umutu urama kuri ico kibazo kijanye niyo myuzurira. Ahandi naho rero tumva tugarutse kandi kuri ico kibazo twavuga vyagenze gute kugira abene gihugu bashoye kuhabwa uburenganzira bwo kubaka muri ivyo bibazo basanzwe bizi neza, bisanzwe bizwi neza yuko bitegwa n'amazi, vyuzura amazi, vyagenze gute. Turabizi yuko Burundi ndushaka kuvuga yuko ari igihugu kitagiramo giturire, hari aho usanga yabonye nk'ahantu akavuga ati kanze kuhasaba, akagenda kinginga wo mu ntwaro, inzego bavuga bati ahantu hampe iki niki, ndetse agaheba gahongana agatanga ivyo atanga kugira baruhuke bahamuhaye, nubwo umubwiye ati ahantu harategwa n'amazi ntavyumve kubera peut-être abaye plus de 20 ans abonazi, akumva akavuga ati ibi mumbwira ni kugira muhanyime biki nibiki, ukaza gusanga barutse bagondojwe bahabahaye. Hatangura ari umwe aba amaze kwemererwa nubwo yabari zone itubakwamwo, ukaza gusanga nabandi bacavuga ati none ko nakaya harose natwe reka natwe tuce tugenda turabe dusabe. Nuko umuhana wa kabiri n'uwa gatatu biza kurangira bagiye ntuza leta cifata ingingo iko ahantu hamaze kugwirirana abantu, cifata ingingo yo kwashira amazi, kahashira izindi nyubako zayo, amashya ikahaviabiliza, ikahatunganya neza kugira abantu bashoye kuhaba nko mu bundi burere bwose. Ariko rero kandi bashaka kuhatunganya, murana yuko ikibazo cibiza biturutse ku bihe, murana yuko ni kibazo badashobora gukinga, ikibazo badashobora gukinga. Umuti wonye no gushaka gukinga ivyo bibazo nuko nta muntu numwe baho aho hantu ngo agiye kwashira inzu yo kubamwo. Barashaka kuhakora iyindi mirimo y'uburimyi niki, muga kuhashira amazu yo kubamwo twaza yuko iryo ari kosha. Dushaka gushira kuri leta haniniya ari nayo itanga uburenganzira bwo kuja kubaka aho hantu, kuko umwene gihugu haruhande yuko we ashaka no kuja kwasarata n'amategeko yasomye, nta bushakashatsi burengera vyakorewe ingene bimeze. Abene gihugu bwawo muri rusangi uza gusanga ivyo byabaye vyose ahaniniya biba vyavuye kuri leta iba yabahaye uruhusha rwo kuja kubaka aho hantu, kuko
nk'uko abahinga babivuga dukurikije nk'ivyo Albert Mbonerane yashikirije umugenzi w'ibidukikije cyane, baravuga yuko ajya amazi yatanganyika hoze aduga karenga no naho ntuzenya RTNB hajya mu Kabondo RTNB isanzwe ikorera. Ivyo yarabivuze arabisigura inshuro nyinshi, ariko muri nko muraraba aho kugira biyubare kwegera ivyo bintu zenya ivyo bibanza bazi neza uko bitegwa n'amazi, uko amazi yegera inyuma gato niko abaguma begeza imbere bagenda kugira iki, bagenda kubaka. Ivyo navyo bikaza kugira iki, bikaza kubaza ni ingaruka nk'izimo zirabuno mu uko iyo abantu batubahirije ibibayo ngo biravugwa n'abahinga bakama bibaza yuko ngo barabahenda byafashe igihe umuntu arabivuze ntivyabaye ejo ntivyabaye hirya y'ejo. Tureke kubaho ku munsi induka, tureke kubaho ku munsi umuntu akubwiye ati ahantu harategwa n'amazi, wagenda ukagumugenda kuraba inyuma y'indwi 2 3 4 ugasa nta mazi ahari, ukaca wibaza ati yaraguhenze. Ivyigwa ntibibesha nawo kugira ati nyuma y'imyaka 200 amazi azusura gutera ngaha nivyo birabaho. Rero tuze turakurikiza ntuzi impanuro z'abahinga cyane abamaze kubona Tanganyika ivyo yagira akora muri kahise, ni vyiza yuko natwe tuvyubahiriza. Kuko nko mu bindi bihugu za Haiti n'ahandi, ari n'igihe tureke n'aya mazi aza bukebuka kabagabisha kabakuraho bamwe bakavaho bagashana no kuvaho bakavuga bateka tugende. Ari gihe haba ico bita seism, ukaza gusanga ikiyaga kiraduze, cyamara kuduga kigakubitira rimwe na rimwe ugasanga igisagara cyose kirabaye submerge, abantu barahahoneye, ibintu birahahoneye. Ivyo byose mukamona yuko hari ingaruka nyinshi zo kuba iruhande y'ibiyaga, yuko haruhande yuko tuvango dukunda kayaga niki. Ni vyiza ko dufata ingingo zose zishoboka ibiza nk'ivyo bidashaka kudushikira, nubwo tumaze kubona yuko n'imisozi zimaze ishunguruka, ariko nitwibaza yuko vyoba ku rugero nk'urw'amazi yagize ntuzenya ishoboye gutera imihana irenga ibihumbi, ingo z'abantu bakomoka, ari habari baruhubatse amazu bateni, ugasanga no munsi ari mu kangaratete, amabanke abishuza, ugasanga ntibagiyayo bacira nayo bamira. Namwe usanga umuntu atembera umengo yarayinze, ibintu tubivuga ngo ntidusaba n'abagize ibibazo. Turawusangiye cyane kuko mwene nyoko umuvukanyi umugenza wagize ikibazo nawe ukigize. Ni vyiza yuko tuza turahanurana mu bice muri ubu buryo, abahagiriye ibibazo ntibasubireyo nivyo bashaka kubona ati inzu yanje ntiyatembagaye, reka ndabe nsubireyo nta ngorane. Mugana ubundi umenye yuko ukugira usubireyo nejo bigasubira kandi guhindukira niko bizogenda. Ni vyiza yuko umuntu afata umuti urama, nitwame misi yose twamana intekera ku mutwe. Ibihe vy'intambara nivyo vyaraheze, mugarumva aya mazi nayo abandanije ukunyene, murabona yuko nikiza ni ntaho bitandukanye n'intambara. Ni vyiza yuko dufata ingingo zose zishoboka bitama vyagize vyadusanze aho turi. Amazi yaje agasubira inyuma gatoya, mugukabuze yuko yasiza kwangirije yakugiye nabi, fata ingizi bukira burundu ubutakigarukaho, hakusubira kuvangurika kandi nsubireho ndindirireho. Baza izo mpanuro tuzikurikije ahaniniya uruhombo igihugu kimo kiragira, uruhombo abene igihugu bamwe baragira, twaza yuko rutosubira kuba cyane nk'abantu bajejwe ivy'inyubako. Tubasavye dushimitse yuko ahantu bazi neza yuko hatwagwa, ahantu bazi neza yuko batahubaka kumva ize cyane zatanzwe n'abahinga bavyubahirize. Twigeze kumva ntituzi neza yuko vyoba ari vyo, ariko twigeze kumva bavugirana yuko ikibuga c'indege cyategekanywa kwimurirwa mu ntara ya Muyinga hagati ya 12 ya Bakiro. Hari kiyaya kinini ya cane kiri ku muntu uzatuvuga yuko kinko ku musozi, boshobora kuhimurira ico kibuga c'indege. Twaza yuko ataco vyo bitwaye, naco vyo bitwaye ikibuga c'indege mu ntara ya Muyinga. Twaza yuko ataco vyo bitwaye kuko bamwe baravuga bati bamaze imisi avuga yuko abashinwa bagomba kugira ntuzenya gutunganya l'aéroport international Melchior Ndadaye, ariko muri mwe murabiraba hajya ahantu uko hari kose nundi hazotwagwa, kuko aravuga yuko amazi yigeze kuhagera, nundi nta cemeza yuko atazotwara.
twe tubishira yuko habaye ico bita ntuzenya seisme Tanganyika ikaduga hejuru amazi agasanzara nta na kimwe boharokora. Turatambo umugambi w'umwene wacu Fabrice Manirakiza wo kugwiza uburaro ni mwiza cyane, ariko nawe nyene mwe murara abantu arimwe arubaka nta cemeza neza nkazijya za quartier Miroir canke hajya arimwe arubaka nta cemeza neza ko atazotegwa n'amazi. Hamwe hoba nk'izo seisme sinibaza yuko ivyigwa vyerekana yuko amazi adashaka kuduga ngo ashike hajya arimwe arubaka. Abantu baragenda bavuga bati za view yaho yo kuraba muri Tanganyika kayaga n'ibindi ntabwo vibi, kandi tumwe turabiraba ingaruka. Il faut prévenir à long terme. Tweka kwiyumvira gusa ibintu vy'indwi zibiri zitatu zine imyaka 5 12 twiyumvire ibintu vy'imyaka vyo ku myaka myinshi. Uko mwe mararaba nka burya buraro arimwe arubaka n'uburaro bwiza cyane buteye igomwe ku buryo wari we wese ashobora kwiyumvira kuja kuhagura. Mugabo ejo hagategwa n'amazi bazovuga yuko batari babonye bimwe kuko mu bindi bihugu ntabwo dufise vaccine yavyo, aho tubona ibindi bihugu vyatwawe n'amazi ntabwo dufise vaccine yavyo. Ejo Tanganyika ishobora kuvyuka mu gitondo abantu bakaza gusiga. Turekane nizi nkukura ziza ugasanga umuntu ashaka gusimba akagira iki. Tanganyika ishobora kuvyuka bita rimwe gusa igisagara ca Bujumbura cose tugasigara tugenda dupima tahaho zigisagara. Vyama vyabaye mu bindi bihugu. Uburundi ivyo kuvuga ngo twashize Imana imbere, ifo yuko dukora ibintu twabanje kuvyiyumvira ko kuko Imana izozagira ibikorwa vy'intoke zacu ntabwo yaduha ubwe kwivira ngo tubukore igihe cyose bukenewe. Rero umva tumwe twakora ibintu nk'ivyo tukabikora tutemwe turagisha umutima ngo twigire inama n'ingingo kuvyo tumwe turakora turayuka ibintu bizobaho ikire. Twifuza ko twokora ibintu bizobaho pour l'éternité. Nitwibaza yuko nko muri ntuzenya nk'aya mabarabara Rumonge uraba ahantu baryubaka ingana rigenda giseguye igisaga intuzenya ikiyaga ajya n'ahantu hategezwa kubakwa ku buhinga bugezweho. Tubivuge tubisubire ku buhinga bugezweho. Bishoboka yuko tanashobora kugamba twe nko muri Renape Burundi ko tuvuga uduhaye nka project nk'ijya ati tuyige ku gihugu anura yuko boja kwimba batrasi barabara kuri ku musozi yopfuma rica hejuru y'amazi rigaca hejuru y'amazi bakagira inkingi kujya bakuri biraro y'amazi. Twaza yuko ariko vyogenda nabo bijya byo kuba kwimba umunsi ikiyaga. Ivyo navyo bizobandanya kuba intuzenya uruhombo ku gihugu. Twamye tubona amabarabara nk'ibarabara rirahagiza cyane ku gihugu ryo bita rica ahantu bito nimba ari mu Rukonwe naryo nyene ryamenetse ryose ngo nta n'imyaka 5 ryari bwamare. Mvugo ruhombo ku gihugu. Twaza yuko leta y'u Burundi nirabe twama twavuze tuti ibintu byose bikorwa vyizwe. Bareka ko yuko umuntu ajyama mu gitondo ajyama mu ijoro akavyuka mu gitondo avuga ngo niyumvire ikintu tugishire mu ngiro. Abandi nabo ugasanga ariho bategetsi bamwe usanga bajejwe ibisata runaka. Ils sont là pour remplacer le nombre manquant. Ils ne sont pas là pour réagir. Ko bintu byose biba bihari barabe iki giteza gukorwa gute ubuhinga buvuga iki barahari. Bibaza yuko kuba umutegetsi l'administration c'est une machine automatique yitwara yonyene qui s'autocommande. Oya umutegetsi uricara ahantu ivyo bahera ukonda kubera yuko bandanya wiyumvira ivyo ugiye gukorera bene gihugu. Ahakeneye inyishu hose ukicara ahantu ukisonzesha ukavuga ati inama abantu tureke kwishiramwe yuko ibintu byose tubizi. Gisha inama abantu raba abantu mvuga umuntu yegeze kuvuga ikibazo kiniki tumuhanuza iki ayo duhanura iki. Uko sinibaza nk'umuntu yahanuye uyu mu investisseur wacu Fabrice Manirakiza tiyubake yajya muri quartier Miroir. Nivyo baravuga ngo hegereye ikibuga c'indege kandi amazu ni meza baciza cyane citeka, ariko muri kijya kiyaya ahantu hategwa n'amazi mugiye mutubwire yuko ayo quartier Miroir ntitegwe. Ivyumvikana ivyo kuvuga ngo turapima amasi gupima isi no gupima yuko amazi nahashika baca bigenza gute. Gaza yuko les études bakora ku bintu bijanye n'inyubako bakora ku bintu
bijanye n'imigambi bateza kuraba kuja gushira inzu nk'ahantu nkariya za Gatunguru hahitanywe n'imyuzure tukabona ingene vyagenze nta myaka 6 irahera bakaca basubira kandi ukagenda ukahanega inzu twaza yuko ari manque de conscience ni manque de conscience nuko sinzi kuntu twobiva nuko tiyumvira ejo uko bishobora kugenda kuko umutegetsi bujya umuntu yiyumvira mu kibanza c'abene gihugu iyo bibaye ngombwa akabagisha n'inama kuko nkuko twabivuze ntushobora kwikwiza byose ushobora kwikwiza muri vyose ni vyiza yuko ushobora kwicana n'abantu mukavugana mukaya kuko aya mazi mubona muratera abantu ntabwo yiyadukije uno munsi na amazi ngo yahoze ahora tera ivyo bibanza bimwe biratega uno munsi samazi aje muri 2024 na amazi yahozaza bishobora kuba vyafashe igihe kugira asubire kugaruka mbwa na amazi ngo yahoza ahaza bisigura rero yuko iyo avutse muri 2020 umwana avutse muri 2005 umwana rosa amafaranga yarondeye atazi kahise kibibanza bimwe bimwe ashaka kugenda kahaharamira kahagura atazi ingaruka zavyo nuruhombo ku gihugu ibiyo cyo muto bivuga nuruhombo ku gihugu kuko leta mu bisanzwe yategezwe kuba yarakinze ibi bintu aeroport imugwa ibintu vyose biri ahantu baze neza ko hategwa n'amazi vyategezwa kwimugwa mu maguru masha bikaja aho vyategezwa kuja hameze neza hatekanye bazi kaho nimba inyuma y'imyaka 500 iheze cyangwa imyaka 2000 nimba Bujumbura yose ari mu mazi qu'est-ce qui nous rassure yuko mu yindi myaka nk'iyo amazi atazosubira kugaruka ikiyaga ca Tanganyika kigasubira cyose kiyaya cyose kikabikiyaga muri rusange ni vyiza yuko dufata ingingo twabanje kwiyumvira tukaraba ibihe ukagerize y'ivyabaye muri kahise ibihari uno munsi ukiyumvira n'ivyo muri kazoza nibidashobora gushika ukavyiyumvira ko ico nico bita umutegetsi ico nico bita indongozi nayo guteza nta kibazo nakaya hansavye nagende yubake nta ngorane n'undi akahubaka ugaca ugenda ukaviabiliza comme si uhejeje kugenda ntuzenya kuvyemeza yuko ari ahantu ho kubakwa aya n'amakosa kogwa na leta abene gihugu aragiye bakahagura ntawagiye arahihagira bakagenda bakahubaka ku murango rya kariva abajejwe inyubako abajejwe ibintu byo kuraba ahategezwa kubakwa n'ahadategerezwa kubakwa bakabareka bakubaka amakosa agaruka kuri leta y'u Burundi ndo bategerezwa kuba iki kibazo baracizeko bareke ibi byo kuba ngo bakubise induru bizogenda umwana ntategerezwa kukubwira uko utegerezwa kumurera umwana ntategerezwa kukubwira uko utegerezwa kumurera rero ibi bibazo zorira twabaza yuko turabivuze ko kanini ya cane cyane irabi ico kugwa cihutirwa cyane nk'abantu bari basanzwe bakora imirimo muri burya burere barabe ukuntu bo bahaderogation spéciale bashoye gukinjura hakiri kare aba directeur nibabandanye babiruka ko ngo urumva ngo ntimwagiye ku kazi ntimwagize ibiki nibiki kandi baho nibihe barimwo twaza yuko navyo nyene vyofasha kwama misi yose uri mu bwato iki niki nashaka kugira isanganye gusanga n'ubwo bwato buribiye kuko murana yuko burya bwato bukoreshwa mu kubasoza nabwo nyene ntibwizeretse twaza yuko iyo ngingo hamwe yofatwa ubu bari mu ntumbero yo gukinga izindi mpanuka zishobora gushika kuko bijye bibanza nitwibaza yuko kubandanya babibazirikiyemo nivyo baravuze bati bakinjura none abari basanzwe bakorera ubuzi bwa misi yose abigisha abaganga nibakinjura ese cemeza neza yuko bazobandanya bahembwa batazofatwa nk'abataye akazi umushikiranganje w'indero gantu yateza kuca ciga vuba na bwango aba directeur aba DPA aba DCE bakaraba bakaca barungika amaraporo yihuta bakaraba bakavuga bati naka yari umukozi wo ngaha naha uko twabonye n'amashuri amwe yarabomaguritse ibitari bike vyarangiritse yarasanzwe ngaha kubw'ivyo turamuhaye uruhusha guko ashobora kugenda kubaho yipfuza hariho hose ashobora kuba hashoboka uko kubandanya babazitira mu gisagara nyene ca Bujumbura yemwe abashobora kuba biyumvira kuba bona jaru mugabe kanga kubera yuko avuga bati ningenda nzoca nsubira akazi bazoca bangira ibindi ari ingaruka zishobora kunshikira kubera
ntagitonda ku kazi. Ivyo vyose twaza yuko ahaniniya iki kiganiro tugikoze kugira turabe yuko twosaba ababijejwe leta irabi cyo kugwa ngo reka turinde mu ndwiza ngo inama nshikiranganje ryari n'ikintu categeza kuca kiba vuba. Abantu barasanzwe bahakorera baba hajyanye bahafisa amatongo niki baraye derogation spéciale yo gushaka kuja gupanga ahantu bari sûr nubwo ibihe bitoroshe bamwe n'ivyo gupanga tekirenga aho twaza yuko babaha uburenganzira bwo gushaka kuja kuba aho bashoboye. Harimo n'abashaka kuja mu bisagara vya ruguru bakagenda kuba bariyungunganya badahagaritse umutima ngo akazi ngo nagahevye baraza kumfata yuko anataye akazi. Ivyo twaza yuko vyotuma bene gihugu nabo nyene ahaniniya baratekana mu mitima bakarindira inyishu izofatwa na leta, inyishirama izofatwa na leta, kuko kubandanya bari muri twaza yuko ari ikintu ciza cyane. Nuko rero twabivuze ko bikwiye murano yuko aya mazi arateye isibe mu bihe vy'aya mazi. Twabwiye tuti mwihangane nta mvura idahita, ariko kandi nubwo yohita nice bisa yuko muca mugenda ngo musore kandi kubayo. Ni vyiza yuko muhanurwa mukaraba yuko mworondera handi hantu hashoboka kugira ibihe nk'ibi nubwo amazi yosubira inyuma ntibize bisubire kandi kubasanga mukiri muri bijye bibanza bimaze kugaragara neza yuko ati bibanza byo guturamwo, ati bibanza byo kubamwo. Twaza yuko vyo tubera ikigwa nk'abarundi, tukagira intuzo tugatangura kwiyumvira gushasha, tukara ibibanza bishobora kuba vyo tugwamwo n'abantu akavyo tugenda kubakamwo. Ko tugenda tuva ngo dukurikiye igisagara, dukurikiye umuyaga wa Tanganyika, dukurikiye ibinibi na biriya vyano bashaka gukurikira mu kiyaya Cimbo ni vyinshi, ariko kandi amagara rutamajana kandi ufise ikigega c'amagara na buri c'amajana nica niko bakunda kubivuga. Nuko rero tubasezere tubakengurukire kuba mwashoboye kudukurikirana. Twizere yuko bajeje gufata ingingo abo biraba yuko ikibazo teza kugihagurukira aho kucicarira, kuko kwanza bagenda bicara bavuga ngo twavuganye ibi twaza yuko hakenewe umuturama wihuta, ariko kandi cyane nk'abo bari basanzwe bakorera imirimo ikibazo cyawo coca cigwa vuba cyane, ku buryo naho bejo canke hirya yejo twabona igisohotse kibaha uburenganzira bwo gushobora kuba boja kuronderera handi bashobora gutura. Hama bakiyandikisha ku buryo aho bashoboye gushika nimba arabigisha bagashobora guhabwa bivaye naho bashoboye kugenda kuba, bagashobora kugenda kuba barafasha ku yandi mashuri bari basanze, bagashobora kugenda gufasha ku mashuri basanze, bakagenda bakimenyekanisha muri dese bashikiyemwo, kugira nimba ari hivyo baha bakaba barafasha ku mashuri yo ngaho nyene bashikiye bakaba barafasha. Ariko kandi twaza yuko ari nk'abantu bagiye bahunze, twaza yuko bona baha umwanya bakabanza kwitunganya. Twaza yuko ari benshi gose n'imiryango myinshi, ariko ntabwo ari imiryango myinshi ari sanzwe igize iki ikorera muri burya burere. Twaza yuko nta ruhombo runini yavyozanira igihugu babandanije bahembwa, ariko kandi babanje gukizigara. Twaza yuko ico kintu ari kintu ciza cyane leta y'u Burundi yo bikoreye abene igihugu bayo. Mushaka kuvuga ngo urakunda igihugu udakunda abagituye, kuko tuti igihugu carateye imbere ukavuga tuvuga imisozi n'ibiyaya tuvuga abantu. Iyo tuvuze igihugu tuvuga abantu, nta gihugu kitagira abantu, nta bantu batagira igihugu. Ibihugu vyose imiji minini mu busanga bafise amagratte-ciel ibizu birebire cyane mu majuru, hanini biba vyubatswe n'abene igihugu, kuko abene igihugu iyo bateye imbere no baca bakora ivyo bikwa ko leta ubwayo irashaka kubaka amabiro yayo n'ibindi ishobora gukoreramwo. Ariko hanini ivyo bizu binini iyo yabene igihugu bateye imbere, yabene igihugu bifashe neza, ubutunzi bwifashe neza ku mwene igihugu, ivyo bikorwa biza nka indice yerekana neza yuko abengu uremwe baratera imbere. N'abandi wo kubandanya baba mwico gisagara bamwe ugasanga bagiye kuba kure na kure yaho bashoye kuriha, ko n'amazu yateye azimba, ukaca usanga rero baca baba oblige yuko kandi nimba ari haba hatatwa, ugasanga baba oblige kandi yuko gufata amabisi n'igitoro, mubona yuko no kwiyunguruza atari coroshe ngo basubire kandi kugira intuzenya kuja ku kazi nkuko vyaye bisanzwe. Twaza yuko boraba bagahabwa derogation
bagiye ntuzenya bakaraba ukuntu bashobora gukinjura bakaraba nyine bokizigufa cyo bari ikintu ciza cyane. Nuko rero muri iki kiganiro mwari kumwe na Prof Deo Munezero nkuko vyama. Sigaye tubandanye tubipfuriza kugira uw'Imana mwiza, abari mu bibazo by'imyuzurira, bari mu bibazo bidasanzwe by'imisozi yashungurutse, abasanzwe vyuko ivyabo vyatwawe, bamwe bakanasiga n'ubuzima, bose tubandanya kubihanganisha tugira tuti nta mvura idahita, ubandanye mwihangana. Twizera yuko leta iri ku kivi izotora inyishu irama ku bibazo musanzwe mufise uno munsi. Mwadukurikiranye muri benshi, aho mwari muri mu mpande zine zitandukanye z'isi, haba bari mu gihugu hagati canke nyuma y'imbibe zacu. Mwese tuvuga tuti ugiraho muba mwubahwe, Imana rugira vyose ibandanye ibazigama 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 ibazigama.